Chanel amesema ndio imenifanya mimi niende kule. Tumaze imyaka 40 ngo mubona nambaye ngakwira harize imyaka 4 ishiramwe ry'abanyamuziki rihari. Mu bintu bya mbere vyishe ino game, umuziki w'u Burundi wishwe wagenda uricwa n'urunganwe ko ama generation ko yagiye arakurikirana. Bisigura yuko nka generation y'abacanco y'abande n'abande hari ahantu bagera bagaca bica ibintu bakabifuta ku buryo urundi runganwe ruze rutangura bushasha. Nago nugo runganwe ivyo gubaka rurangira nago ne rubipfuse rukavyica. Twisanga rero buri myaka umuziki impamvu datera imbere nuko hama urunganwe gwama rutangura ibintu bushasha nta runganwe rubandaniriza aho abandi bari bagejeje. Batangura ibintu A0. Nka mundabire ibintu bya Ruriro na Chanel bariko barisenya bonyene. Kandi kwisenya umva barafise ibintu bakoze twagomba kububahira. Mugabo curaba rero ubuhimbiri bagiye baragirana baterana mada bariko barabishira ku karubanda kwibarabara. Ubure kwibarabara ryose rigomba bariko arameze burya rero ama 6 yose twagira mwibi ivyavuyemwo raba amazina rero umva bimwe bwa ngo umaze kuba umuntu mukuru mwe Cheval yamavuga ati ngo nta murejande ngo nta numwe nanye namandaye babwira ati mu Burundi nta barejande bahari namwe tufatira kwa karo bafatiye ku burore baraba nyene ba Ruriro ni munyumvire ibintu ari kariha akasema wapende unaambia na huwa Roika mpaka kwa Chanel. Nikamwambia Chanel, kwa nini mnanitukana hili? Mimi nataka mimi unitukane. Mimi unafikiri kama zamani. Hivi mimi nimeshaka kuwa na mimi na nguvu nishanene. Nikamweka kofi kwanza akili zirudie kama vile amelewa vile. Nikampiga katika yake. Akataka kuleta fujo. Mumve ukuntu bihaya uburejande bwabo. Aya n'amateka rero yo kugwana nikampiga. Akaingia chini ya meza nikamtoa nikamongeza makofi nikamfuata na makofi mpaka kule chini ya meza nikamnyang'oa meza nikatupa pembeni. Ule bwana alikuwa pamoja naye akataka kuingia nikamziwia nikamwambia nitakuumiza sasa hivi. Kuona kama ameshindwa kwangu akataka afuate kwenda kumpiga mke wangu. Mimi ndio nikamfuata sasa ule jamaa. Na ule Chloe wakataka watu watakie wote. Mozi akaja na wale wa jamaa wakaja kutuamua. Imekuwa 2014 narudia kusema. Novuga aba bakurugutura bwira twarabamuze ntibaza sivyo ishira hamwe yaratunganije ateisho zondera abahinga bazi kubigisha sani ntibaza turategura panel yabereye kuri ntuzenya kuri hari kwa ntuzenya Samuel's Hope ntibaza panel yarimwo Ngabo Leonce Chris Bright president wa Amerika irimwo Ingi DJ yariyoboye sivyo panel yarimwo inyigisho zikomeye cyane nini ntibaza sawa rero abasani rero aba mama yangu je ntari mu guca inkoni ngura kuko ubu iyo abantu bemera bakaza bakigishwa baravugira ku ma media iyumvira nka bino bintu bariko baravuga ibi bintu bitanakenewe bubibona ngo nubuhizi burya ku yafuye my brother bene wacu yafuye kwica reputation ngo wamenyekanye kubera urinze kwicafuza urinze kuvuga ibintu bivuye nabi kuryoza biragoye ibi ndabiba izi urashobora kurironga urashobora kugenda muri ville ukahanya izina yego ati nakati yane muri ville kabisa ebana kuri bat kabisa kabisa ngabo kugira wa ico cye ikikuva
kugira wirongorore. Aba batipe rero n'abantu bakoze amateka manini. Roriro yarazungurutse isi. Ubu rero bwose batanga bavuga Roriro no muririmbyi wa mbere abandi bose n'umukuru w'igihugu Petero Buyoya Petero sawa courage muganda bazotse ibwa mwene ibi nituzemera kubana navyo ibintu byu umuntu wakuze ku rugero rwo gutanga karorero ndabiri bijambo muri ko murashikiriza Paul Mo ngo ndamukubise yose ibintu byo vugiwe hariya n'abantu ko bona base mwabishize kwibarabara ingorane kabisa. Niyo mpamvu ndababwira ati ino muziki iyi game nukuri kw'Imana akazi karahari kandi katoroshe. Karicyo ndababwiye coco kubera aba nibo twafatira nibo bari bagombye kuvuga akavuga bagatanga wowe igihe cya guti gihe warugezweho niriye kugira nje mugabo kwihaya yuko mwagwa wamufasha umuntu none intebe ndaterura ndajugunya ubwo nibwo buhizi babona n'aba peti bagira ubu nabone bamunsi umuhereza amakontra nyamamariza uruganda ukazori kabibura mugabo mu nyuma mugibanywa abakobwa baryamana nibwo buhizi bo kuribo kugwana gusama nivyo babona yuko ari ubuhizi. Ivyo rero byamyeho kuva kera niho esheke yo kuva abari bose bishwe na sida ba Nick Dave kujya abana byamyeho kugira ibiki byamye kunywa ibimogi byamye kunywa inzoga byamyeho meshereza mena madukene gushikira ko mumbona kazoze bavuga bati abarimbye nabone barateye imbere baragizaho bigejeje ndabatumiye umva ubasigaye cyaro 27 Dogara Club Dirac na konsoba izobera kuri ntuzenye inama mushaka muzo cyangwa mureke ngo ntabwe cyo mwaka no kubago indi naco mukeneye ameza murabizi ko ari Superbat ego aba amabara aho inzu imaze imyaka 5 amabati yayo n'inzu meje kuraba ubunyene mukura ko musakada Superbat hama ikindi naco sivyo gusa ni gutega nani mukene imodoka nanje ndi mu gutuma imodoka nciye muri Oze Logistique vuba ndatuma ku imodoka muri Oze Logistique ndatuma imodoka vuba cyane vuba ndatuma Oze Logistique niyo yambe abwire ikiza cyo Logistique kubera andi modoka nkayitu i Dubai Amerika cyangwa handi hose gusa ingorane nuko iyo ntumi yashazo mu nzira je mugabo Oze nkaja muri Oze Logistique akaba ari bo bayinkomandi nigomera ngaho yabaye ibyuka byabo imodoka bayinsanza ngaho kandi biri yaswi bakaro zose nipoeshereje indwi zibiri umva mu ndwi zibiri imodoka yawe ngaye Bujumbura tiri uragenda ngo baza kuyigutorera ngo he no bo byose zikorera ngaha nyene muri Oze Logistique Company. Niyo mpamvu rero mubakeneye bakorera kwa Sioni niyo bakorera Oze Logistique Company cyangwa mukuje kuri 696215 nimero yanje 696215 iwanje jewe bacha ndabahereza contact za Oze Logistique
sawa sawa.